Umpa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kurgo bavandimwe muri studio yacu ya Dawa TV, twageneye n'umushitsi adasanzwe umutumire. Sinzi ko umutumire yo twidondora tukamya akazina kiyo byo byiza cyane hamatuje ko kubiyago twamukenereye uyu munsi ko tumubaza. Naam, inshallah bisalhamdulillah. Je kumazina ndi Hitmana Isa Omari. Haba ndumuvuga ubutumwa wo mu mugwita Aluru Dawa. Imana uguhezagire bwana Omari, mwalimu Omari. Mbo icambere ngomba saye kwanza abantu mbere ko mumaza akabazo ndabasaye muje kugira comments na share ku icambere ndabasaba. Bwana Omari, ujya kubaza kubazo sinzi kuri tayari. Nta kibazo uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala ni yadushoboza inshallah tubisho. Murumva ko ubwo bavandimwe abisaba n'abakristo mu mushitsi wacu muhire yamaze kunyibeye kibibazo byose ndamubaza ari tayari kunyishura mu Imana ni yabi mushoboza. Mbega Imana iza kwigushoboza gute iburi mwemu bigenda gute ko nomba bakiriza ati ubutagira mwemu yera biragoye atahura ibintu. Muri rusange ibintu byose dukora ntabwo tubikora ku bwacu kiretse ko tubikora ku bushobozi bw'uhoraho Allah Imana yari n'ijuru n'isi. Imana guhezagire. Ikibazo cyane go mubaze bavandimwe mukurikire Dawa TV, mukurikire Dawa TV Burundi. Mwamubaze akabazo kijanye n'amakenga benshi kibaki abakristo cyari cyane abakristo. Baragira amaga kwijanye n'umukenyezi bw'inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyo mukenyezi nawe suwundi izina rye bamitwa Aisha. Cyane bagira ikibazo makenga kubijanye nuko yaba yaranduye umukenyezi mutonya w'imyaka 9. Mbega ko ya makenga bafitiye ngo nibyo shoboka ingimwe Imana yandi ko mwana imyaka 9 ko yanduye bigage ko yanduye umwana mutonya mugihe bidakwiriye. Mbega iki kintu ari cyo bafasha mu bakristo n'abesira kugira ngo babashe gutawura mu camake bwana Omar. Naam, murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Uretse ko mwakoresha igikirundi kitamenyerewe hose kijanye no kwandura. Kenshi uvuze kwandura hari abantu benshi bakurikirana Dawa TV Burundi batazosobanukirwa mbega kwandura ni iki. Cyane mu kirundi gikunzwe gutahurika ku bantu benshi ni kurongogwa cyangwa yarongoye umwigeme w'imyaka 9. Uyu mwigeme rero w'imyaka 9 yarongowe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu benshi cyane abatararonka ingabirano yo kuba abayisilamu barakunda kugira amakenga kuri kibazo bakanabikoresha cyane mu gucyoza ubuyisilamu bacyoza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitwaje yuko ngo baba yarongoye umwana w'imyaka mikeya. Ibyo nabyo ndahamye ko kuba ari kwihenda cyane kuko dufatiye nko ku muntu wa mbere kuremwa nawe ni Nabiyullah Adam alayhi salatu wasalam. Uwo baratubwira uburebure yoba yarapima ni metero z'uburebure n'iz'ubwaguke. Yari umuntu munini cyane. Nukuvuga abantu bakera bo mu ntango bari abantu banini, bari abantu barebare. Nukuvuga umuntu w'imyaka nk'ijana twamufata nk'umwana w'imyaka 5 wubu. Umuntu imyaka 100 cyo aho hambere abagereranywa n'umuntu w'imyaka 5 ino munsi. Abagereranywa n'umuntu w'imyaka 5 wubu. Ni hatari bavane mube maso mvuye hange mukurikira ikiyago kintu cyoroje. No muntu tuvuge rero nk'umwigeme ariko araboneka yarongowe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarafise imyaka yamukoye afise imyaka 6 amushira mu nzu afise imyaka 9. Uyu rero nawe ugiye kumugereranya n'abigeme biki gihe cyangwa bo ngaha mu Burundi wacu. Icambere ntiyari umurundi. Nta nubwo yari umunyafrika. Akapana yari wo muri izi kontina z'Abarabu, kontina ya Aziya. Sawa. Imwe iyi kontina rero abantu baho n'abantu babayeho neza kuko bafise amafaranga bagira ibitoro bakagira inzahabu. Nukuvuga bategerezwa kuba abantu babayeho neza. Ntushobora gucugereranya imibereho y'umwana w'umwarabu ngo ucumugereranya n'umwana w'umurundi. None gabwa no mari. Mucama kugiye gutubye yuko imibereho y'abantu y'Abarabu hari bivanye n'ukuntu babayeho n'itunge marabahaye. Nini wacu muri Afrika ho bahari itandukaniro. Itandukaniro rihari cyane kubera hari gitabo kimwe nigeze gusomamwe amateka y'ibintu bijanye n'imibereho y'abana ku isi. Ico gitabo bakita titre yacu iri muri rw'igifaransa. Bakise la situation des enfants dans le monde. Nukuvuga imibereho y'abana
kw'isi yose isi yose bariko baragereranya rero berekana abanyafrika abanyaziya abanyamerike uko ikontina ziri bagenda berekana imibereho y'abana uyu mukobwa rero cyangwa uyu mwigeme Aisha radiyallahu anha uyu mwigeme ntabwo umugereranya n'umwana w'umurundi uno munsi ngahi wacu gute byoshoboka gute canke bimeze gute duya makuru neza kugira abantu ko barakurikira Dawa TV Burundi baronke inyishu y'imva kugira amakenga ahere mu bakristo beze na bese abo bashe gutahura neza ku muriri ico onya igituma tudashobora kubigereranya reka dufatire nkuno munsi umwana wo ngaha anyamo tuvuge ugiye gutembera nko mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi reka mfatire nk'akarorero nko mu ntara ya Ngozi ugene nko mu ntara ya Ngozi nko mu makomine yakure nko bitaza Marangara za Kiremba n'ahandi utoraho umwana w'imyaka 9 ucugenda utore n'umwana w'Ibujumbura ikiriri w'imyaka 9 abo bantu bashize hamwe umuza kumwita nyina wuwundi sawa uw'ikiriri Bujumbura uza kumwita nyina w'Imarangara kandi bose banganya imyaka dore gabwabwara mwayi byoshika gute ngo mwari imyaka 5 Bujumbura aje gusumba w'imyaka 9 w'Ingozi bivuye ku mpamvu inyabakira byati binini byoroshye bavandimwe ni kubera cya gitabo nyene cyagiye kidusobanura bivana n'imibereho y'abantu bivanye n'igihugu barimo n'ukuntu babayeho neza abantu uko bagenda basumbasumanya kubaho neza ni kuza gusanga basumbasumanya n'igikuriro sawa uyu mwigemere w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo rirabikosa birabikosa kuba yaramurongoye igituma bitarabikosa hari bigaragaza ko umukobwa ageze kurongorwa hariho nibigaragaza ko umukobwa ataragera kurongorwa naraguciramo nyihanganiye bwa Omar umva aratubyati hari bigaragaza ko umukobwa bageze kurongorwa nibindi atabikije aba ataragera ko aja kurongorwa maze umutumire wacu muhire mukurikiye bantu mukurikire b'Isilamu bakristo nakibagiye kunyungu z'abakristo cyane no gutara kw'Abisilamu tugomba turabe ibigaragara neza kwereka neza ko umukobwa bageze kuja kurongorwa umushitsi wacu adasanzwe araza kubitubarira ibigaragaza ko umukobwa ageze kurongorwa nuko umukobwa wamaze kujya he mu bigero cyangwa mu butinyanka umukobwa amaze kujya mu butinyanka aba ari mu rugero rwo kurongorwa aba yageze kurongorwa ubwo rero cyo gituma yamukoye afite imyaka 6 hama mushira mu nza kwija imyaka ingahe 9 bari barindiriye agere mu bigero byo kurongorwa urumva mu camake ikimenyetso cya mbere uko umukobwa bageze kujya kurongorwa cyangwa kwarirwa nuko abamaze ku mwindi mvuga abamaze kujya mu maraso abamaze kujya mu maraso cyangwa mu butinyanka nuko bimeze urumva uyu Aisha yatwawe mu rugo rwarasura afite imyaka ingahe yatwawe mu rugo afite imyaka 9 yarafite imyaka niho yarakibasha kuja mu bigero girandi niho yarageze kuja mu niho yaragiye mu butinyanka kandi nibaze ko n'abavyeyi biwe bamushingiye ku Mana y'Imana ariko bamaze kubona yuko yageze kurongorwa gore ntiturabona mu ikosa kuba yaramurongoye yamuhawe n'abavyeyi kandi n'abavyeyi bamumuhaye babona yuko umukobwa wabageje kugira gute kurongorwa urumva araduha inkuru yuko n'abavyeyi bahayisha ngo bamutanze kubera ko Dawa TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.